Inshuti bagenzi mudukurikirana turabaramukije tubaha n'ikaze mu kiganiro tera imbere. Ni ikiganiro mutegurirwa n'igisata co kumenyesha amakuru mu bushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Ikiganiro c'uno munsi tubashikiriza uko mu ntara za Cibitoke na Bubanza bitabiriye akamo ko kurima muci aho kwicara. Buramatari w'intara ya Cibitoke Colonel de Police Bizoza Kareme yamenyesheje ko imirima yo muci yifashe neza, ko abenegihugu bitabiriye akamo ko kuza bararima muci. Yaramenyesheje ko n'abanyeshure bari mu biruhuko vyo muci batareze amaboko. Ibikorwa vy'iterambere mu ntara ya Cibitoke ko byifashe neza, nyuma yaho nyincubari mu gihugu c'u Burundi hamugariye abarundi bose gukura amaboko mu mpuzu bakijukira ibikorwa, natwe mu ntara ya Cibitoke ntitwatanzwe. Musanzwe mumenyereye yuko aho hambere abantu barakora bagakora mu gatasi no mu rushana, aha amaca bita ati muci rero no kurya amafaranga no kurya ibyo twimbuye atace two turakora. Ariko rero ubu baramaze kubona ati kuvaho nyinshi bavumereye aha mu ntara ya Cibitoke nta gushaka kumenya yuko ari mu rushana canke ari muci. Ahantu hose hashoboka gushika amazi, cyane amazi y'imigende yubatswe canke mu myonga ahantu hari imyaba, aho hose usanga hasa nkuko muhabona. Ahabe n'igihugu bace bitabira ibikorwa byo kwiteza imbere mu kurima imirima ikijana muri icyo gihe nyene ngo bitegurire ikintu cyo nkaha izi tomate mubona ibyo bigori n'ibiharage, aha bitegura ko mu kwezi kw'icenda bazoba bariko barasoroma kugira ngo bacama barima rero bitegurira agatasi. Naco gituma rero ubu ngubu tuvuga duti mu ntara ya Cibitoke ntanzara iriyo, nta kintu wamuburi ko urabona ibigori bitoto, urabona ibiharage bitoto, cyo rikerekana yuko nta kiringo na kimwe kiri hatari cyo kurima mu ntara ya Cibitoke. Ugwaruka mu kuba twakoze muri kino gihe cici twakoze amakomine yose yateguye ibikorwa bashaka kurakorerwa. Mu bikorwa nyamunini byabaye byo guca imikobeko, hari n'ahandi musanteri yatanze raporo yerekana yuko bafashije guca ibarabara ry'imigenderanire, ibumva ko ntagugwaruka guhicaye gwarakoze. Twamagara bene igihugu batari ku kivi bavuga ati nuko bazinuka kumarigara ko bo kwijukira nabo gusohora amaboko bagakora, kuko n'ijambo ryandikwe ngo udakora ntakarye, kugira ngo nabo bakore ejo bave muri bwa bukene umwanya wose ngo turakenye kandi ubutunzi buhari. Nduwimana Jean Pierre icegera curongoye ishirahamwe Vomera Imirima ryo mu Cibitoke yaratubwiye ibiterwa basanzwe barima muci n'iyo bakura imbuto, akamenyesha ko intambanyi bahura nazo ari ingwara zitera ibigori, ugasanga umurimyi ntahise aronka umuti n'ingoga. Asaba leta ko yobarosa uwo muti witwa Oritene w'ibigori. Hano mu murima hariko turabagara, urabona n'abajya bose n'abakozi bariko barabagara, hajya naho bariko baratera umuceri, nibyo bikorwa twarimwo aha ku mutumba wa Murambi mu ntara ya Bujumbura Shasha, komine ya Buganda, ariko mu Murambi demukira muri rugo muri Cibitoke. Aha dukunda kurima ibiharage n'ibigori hamwe n'itomate. Ubu mwaka niho tukiko twiga kurima umuceri, kuko amazi ubu ariko araboneka kubaho leta ifatikanije na Enabere ariyo Payoza bagasanura baraje urugomero rwa Muhira kabataje 5, ubu amazi akaba ariko araboneka. Turiko twiga rero kurima umuceri nk'ahandi nka za Gihanga natwe Murambi dushaka ku mutumba wa Murambi uzobe akarorero ku ndimo y'umuceri. Aha imirima turakota keshe abene matongo, hakabamwo n'abene matongo nabo nyene bafise bakarima. Umwembo mu buryo turonka dutera ibigori bya kijambere, tukabigura ku badandaza, tukaza tugatera,
leta yaremirije abenegihugu kuriha amafaranga ku makonte bagatora ifumbire ku buryo itabavuna tugaca dufumbiza niho umurimyi aronka umwimbo. Intambamye dukunda guhura nayo hariho ingwara itera mu bigori y'udupfunya bikarya ibigori. Umwenegihugu bivanye na mikoro abafise arakunda kubura umuti witwa Oritene. Oritene niyo yica utwo dukoko. Rero twasaba leta ko yoronsa abenegihugu bo ku mutumba wa Murambi umuti Oritene bakagwanya udupfunya. Akarorero urabona ibyo bigori ko birimo udupfunya ariko ejo bundi naheruka gupomba. Nzobona Impagasto ajejwe guhimiriza abenegihugu kuriha amafaranga mu ishirahamwe Vomera Imirima yaratumenyesheje uko bariha imirima barimamwo, akamenyesha ko abanyagihugu basanzwe bariha neza kuko batahuye akamaro bibamariye. Jewe sanzwe ndi muri ishirahamwe Vomera Imirima risanzwe ritunganiza abenegihugu kugira ngo baronke amazi yo kuvomera indimu. Amaje nkaba natowe nk'umuntu muri ishirahamwe wo guhimiriza aba barimye kugira ngo baze kuriha amafaranga imirima yabo barimye. Muri iri ishirahamwe ryacu turafise abarimyi bariko bababa mu majana 3 bakorera muri iri shirahamwe ryacu rya Vomera Imirima, kuko kuri uyu mutumba kutunganijwe n'amashirahamwe n'abiri. Hariho amashirahamwe abiri, hari igitwa Tugwanye Bukene n'iryo yitwa Vomera Imirima. Vomera Imirima nayo ifise abarimyi amajana 3 arenga gato. Mbo ukuntu bariha bisanzwe bitunganije ku maare no kuvuga are 9 ziri 2600 kwisezo. Barabitahura neza cane kandi barariha kandi baraza akamaro kavyo kuko amazi ngaho iwacu dufite akamaro kanini cane. Kare amashirahamwe ataraza abarimyi ntago bitaho cane gushira amazi mu ndimiro zabo, bavuga ko amazi atakamara afite. Amazi bayahereza muri plantation y'umuntu bitwa Kigoma. Ariko ubu abarimyi baramaze kumenya gutahura akamaro k'amazi kuko iyo abandi bicaye atamazi bafise na tuba turiko turakora. Intambamyi bafise ngo ni iyo abantu bagorana kuriha amahera baba babafitiye, ariko agashima ko abajejwe intwaro baca babibafashamwo mu kwishuza. Intambamye duhura nazo kenshi nuko usanga intwaro ngaha ku mutumba ntabwo iyo tubashikirije ikintu kijanye n'abantu banse kuriha amafaranga nto gusanga babishiramo inguvu zihagije cyane kugira ngo babashe kwishyuza amafaranga. Uretse ubu unye hagiyemwo leta iriko irabishiramo inguvu, turabikeshe ubu nyakubahwa buramatare wacu yabifashe mu minwe. Ubu unye amafaranga iyo babihaye abakuru b'imitumba bakanka kuyishuza ayo mafaranga, buramatare aca haguruka kaza kubifata mu mbo. Twebwe ikibazo dufite kuri uyu mugende wacu utarubakwa warakunda kubomagurika cyane. Uyo mafaranga rero hariho ibice uko tuyatoza, hariho ibice bija muri commune, ibice 15 kwayo tuba twatoje. Hariho amafaranga aja mu runani ruhurikiye mu mashiramwe yose yo mu ntara ya Cibitoki uko ari 26 akariha abakozi ari yakurikirana uyu mugende mukuru. Hariho nibice bya fonctionnement by'ishirahamwe bifasha kugira ngo umukuru w'ishirahamwe mu gihe habaye ikibazo ku mugende anyaruke kuza gufasha kugira ngo abenegihugu ntibabura amazi. Umwenegihugu twasanze mu mirima yaratubwiye akamaro abona mu burimyi bwo muci, akavunira akagohe abatariko barabikora bitwaje ngo ni muci kujijuka. Ubu kuzuba tukoresha muri Vomera Imirima turavomera, hanyuma rero aho yanzara yo dufashe muri ya misi iri imbere tukasha twikora kuri ibi. Ariko kimwe rero mbona biradufitiye akamaro kanini, ariko ingwane ni y'amazi. Haro nk'ahantu iyo hirya twabuze amazi cyane, niho rero mworaba ingene mwodufasha kuko amazi umenga mu mufurege ni make mukatwongerereza. Naho biradufitiye akamaro kanini, umwana ntiyigera sonza ibivyeze kuko murabona nk'ibigira vye aho umwana twogurisha tukamugurira ikaye ni forome. Ibi bidufitiye akamaro kanini ya cyane. Ico nosaba abandi batumba ibi bikorwa nukuri novuga ati nibavyumve cyane, kuko ico nobasaba ibi iyo byeze ntabwo usubira kuguma urasonza cingwe ugumura higa ibiharage nkuko mwabivuze. Iki kigori kirafasha
umuntu akavunika igora akokereza umwana eka bidufasha muri byose nukuri novuga ati ubutari karabikoreramwe nahaguruke akore kuko bifishe akamaro kanini ya cyane bidufitiye akamaro kanini kuko urabona za imboga turafungura zivuyeko nawe aya masaha ugasanga rikaraziyiga ugasanga rikarazigura kandi yo zirima nico gituma rero notera kamo umuntu wese atariko aba yofata ngo akore nk'ibibandi bariko barakora ajijuke nawe abikore kuko nakamaro kanini cyane kuko aho vyera nta usubira gusuma cyane binini yabisubira kuba mu birebire oya nibajijuke rero bahaguruke nabo babe bakwifatanya bakore nk'ibi abandi bariko barakora. Nduwimana Jean Bosco umuyobozi mwishikira mu biro vya Buramatari w'intara ya Bubanza yaratumenyesheje ko abanyagihugu bitabiriye akamo ko kurima muci na rya leta mvyeyi leta nkozi isanzwe ibafasha mu kuronka ifumbire ku giciro kitavuna. Nkuko nyene cyubahiro mukuru w'igihugu cacu adasiba kutwerekereza ivyokorwa kugira ngo igihugu cacu gitera imbere vuba kandi gitera imbere umwene gihugu amerewe neza, ni kuvuga mwarumvise ko yatangwe kutubwira ko uno munsi umwene gihugu ategerezwa kugira amafaranga mu mufuko hama umuntu wose karonka icyo fungura. Uno munsi twebwe rero mu ntara ya Bubanza turashira cyane ingufu nyinshi mu burimyi, kandi se twebwe twenyene twaratewe intege na leta y'u Burundi mu guduha ijya fumbire ku giciro kitavuna. Leta ikariha ibice birenga nimba ntihenza 70% umwene gihugu akariha ubwo buryo bukeya kugira ngo noneho ashobore kugenda kurangura imigambi ijanye n'uburimyi hari iwe arime yimbure. Rero imigambi mikuru turiko turarangura uno munsi muri kino gihe cici ni imigambi y'uburimyi. Aha nkaba novuga abariko bararima nk'imboga ahegereye imyonga bashobora kuvomera. Hariho n'abandi wasanga bigurira tujya tumashini tuduza amazi kugira ngo noneho naho baba barimye hejuru ku musozi amazi ashobore gushikaho. Ikindi naco ngaha mu ntara ya Bubanza twafashe nkama n'ikintu kijanye n'ubwo ntovuga ko ari byo turiko turarima muci mugabo turiko turijukira cyane igiterwa njabuka amazi cikawa. Utembereye ngaha mu ntara ya Bubanza uno munsi nko mu myaka 2 gusa iheze dutewa kamo turamaze kurima ikawa nyinshi cyane tufashijwemo n'amashira hamwe usanga natwe to nk'abajejwe intwaro twarayorohereza kugira ngo turabe amatongo ya leta atacari karakora ayo mashira hamwe aheze ateragire ikawa. Uno munsi rero ico giterwa turiko turakigwiza. Rero uno munsi mu gihe cici ngarutse kuco mwatubajije mu gihe cici umwene gihugu yakibona iki nk'akaruhuko, kandi eco bundi haraje na televiziyo y'u Burundi iraza iragendera intara ya Bubanza twabajanye muri komine ya Rugazi kugira ngo bonyene bibonere imirima ingene ishajije imirima yanye muci. Aho rero nkovuga nka zamboga, ndavuga ibigori, ndavuga intore ziri muri zamboga, ni kuvuga ivyo byose vyera n'ingoga. Uno munsi rero abanyabubanza turi ku kivi kandi abene gihugu bakaba ku kivi bahimirijwe n'indongozi zabo. Yaramenyesheje kandi ko n'ugwaruka rugizwe n'abanyeshure bari mu buruhuko bwo muci nabo nyene baterereye mu guca imikobeko n'ibindi bikorwa z'iterambere, ndetse ubwo gwaruka rukaba rwaraharonkeye n'inyigisho zitandukanye harimo izo gukunda no gukundisha igihugu hambavu y'ivyo bikorwa z'iterambere. Agatera akamo abavyeyi kuza barareka abana babo bakitabira ivyo bikorwa kuko ngo bifise akamaro kenshi. Akamenyesha ko hariho n'ugwaruka ruriko rurahigira ibijanye n'ubuhinga bwa none. Ugwaruka ruri mu kwiruhuko nkuko baduhaye intumbero, icambere twahereye ko no guca imikobeko, kandi twarashatse korohereza n'ubwo gwaruka kugira ngo gwaruka rwose ko ku mutumba rukorere ku mutumba wayo. Rero ugwaruka ku mitumba itandukanye warakoze ivyo bikorwa
by'iterambere ruhereye ku mikobeko ariko kandi ubwo rwaruka ntitwagwibagira kuko turazi ko urwaruka rujyanwa na byinshi ashaka kuvuga ko n'inyigisho zitasigara inyuma inyigisho ziranye rirondoka rijanye n'amagara meza inyigisho zijanye n'inyifato urwaruka kugira ngo ruzoshike muri kazoza ari urwaruka nyene rufise kazoza urwaruka rufise indero urwaruka nyene rushobora ejo dushobora kuzovuga tuti urugwaruka n'urwaruka koko rushobora mbere no gusigarana igihugu mu gihe abari ngaha uno munsi bazoba bamaze ingufu zizoba zaheze canke bazoba bamaze no gushengera ko navyone bibaho ariko izo nyigisho ntituzisiga inyuma turabaha rero inyigisho zitandukanye inyigisho zo gukunda igihugu biciye nko gutanga amakori n'amatagisi kugira babimenye kare kuko twarabonye yuko ego ubu hariho icyahindutse kandi kinini mugabo ugasanga cyahindutse hakoreshejwe ingufu nyinshi cyane ibi turiko turasaba mbere n'inyigisho zo gukunda igihugu uretse rya service nko gutanga amakori n'amatagisi byo kwigishwa no mu mashuri kugira habe n'amakerebe yavyo kugira ngo noneho urwaruka rubikuriremwo gutyo rubikuriyemwo bizoheza byorohe ingene twokwegeranya uburyo ubwo buryo nabwo bukaba muzi yuko amakori n'amatagisi acafasha mu bijanye n'iterambere ry'igihugu mu kwiyubakira bimwe tutaba dufise yego rero urwaruka by'ukuri turagwegereye kandi duhora turutemberera tukabona by'ukuri ko ruri ku kivi ariko ngaha reka no gutera kamo abavyeyi bamwe usanga bataratahura babona urwaruka rugiye mw'ivyo bikorwa ugasanga bariko bararushwanira none ucuzanye iki urundi nako bakagwanyira uno munsi fese bikorwa ibi nibi ari abavyeyi rero tubatera kamo yuko urwaruka intwaro irinze iruhamagara kugira ngo ruje mw'ivyo bikorwa ari uko intwari bayabonye ko bifitiye akamaro kanini igihugu kandi bifitiye akamaro kanini n'ubwo rwaruka nyene mbere washaka n'abavyeyi kuko twabavuze ko dutanga inyigisho zitandukanye hariho n'umwana wasanga ari kigabo mugabo kubera aronse izo nyigisho ugasanga by'ukuri asubiye mu bahani wabo yahindutse ku buryo n'abavyeyi bagaruka kudushingira intahe timbega umwana wanje mwamuhaye kiko yaje yahindutse ameze uko ivyo rero numva yuko twumvise nk'intahe nk'izo kabara kanyamuneza kuri twebwe kandi kabana n'akanyamuneza kuri uwo muvyeyi ubushikiranganje bwo kumenyesha amakuru bwaradufashije mu kudufasha kurondera zirya mashini ni mashini zishika hafi 30 intara nayo irabifata mu minwe kugira igire indinganizo zayo kuko twasanze intara itinjiyemwo zirya mashini zishobora kuba impfagusa mbere ugasanga ivyuma bimwe baravyivye ahandi naho ugasanga zipfuye umwanya muto cyane twabifashijemo rero n'umushikiranganje mu byo bijejwe harimo gutuma amakuru natwe abajejwe intara duca tubifata mu minwe hama rero duca turabwira agwaruka ko uno munsi umuntu atajanye n'ubuhinga bwa none ari umuntu asigaye inyuma abasa n'umuntu kera twavuga ngo ntibazi gusoma no kwandika uno munsi utajanye n'ubuhinga bwa none ubusa n'umuntu atazi gusoma no kwandika rero kubera urwaruka rwacu ariko kazoza duca duhera kuri urwo rwaruka nyene uje kuvyigisha nka jewe umutama urumva basanga ndabikoresheje nk'akanya gatoya canke ugasanga nibereye mu bindi ariko urwaruka rwacu dushaka rero ruze kugira ngo noneho rushobore guhiganwa no kuyandi no gushika no mu bindi bihugu kuko mu gihe wosigara inyuma rutazi ubwo buhinga bwa none hariho ibintu byinshi bishobora kurucika urumva rero twe twagiriwe amahirwe yo kwegera urwo rwaruka duca tugira amahirwe yo kuronswa ibyo bikoresho turagira n'amahirwe rero urwo rwaruka turaruhimiriza rurumva ariko nabo nyene si bose by'ukuri ntibitabiriye ku rugero twashaka ariko tukaba ngaha twotera n'akamo urwo rwaruka ko boza kugira ngo wige ubwo buhinga kuko uzosanga ari kirumara mu mibereho yabo yakazoza rero nuko twashoboye kubyifatamo kugira ngo dushobore kubikurikiranira hagufi gutyo urwaruka rwacu dushobore kuronswa ruhande burya bumenyi bakora mu ishuri kuko twasanze kwiga ubuhinga bwa none ahanini
mw'ishuri nivyo barabwiga mugabo usanga umwanya ari muto tugashaka rero yuko uwo mwanya ngaha bituma uwuzi dukeya yongerereza n'ubutazi na kimwe agahatorera akunguko mu bijanye no kwiga ubwo buhinga bwa none gutyo duheze tujane n'ibihe rero. Iyo nkuru Olive musitanteri wa komine Bubanza yaratumenyesheje ibitegwa abene gihugu bo muri zone Mitakataka barinye muri irici, akamenyesha kandi ko biteze umwimbu mwiza, agahanura abanyagihugu batarakanguka ngo baze bararima nabo nk'abandi kuko ngo biri n'akamaro kenshi cane. Abene gihugu bo muri zone Mitakataka ndetse no mu micungararo barashoboye kurima ibigori byo muci, bararima ibijumbu, bararima ibiharagi, bararima n'inkore n'ibindi bitegwa mbumbarugo. Twebwe turashima cyane kuko umwimbu abene gihugu bazoronka ntabwo uzoba ari muke, kuko aho mwagiye muraca mwabonye ko ibigori bisa neza n'ibiriko birama, biriko biraheka, mwabonye n'abariko barimbura yuko ibiharage bagiye barimbura ubona yuko byamye ku rugero ruhagije. Rero twizera ko umwimbu bazoronka uzoba ushimishije cyane. Umwene gihugu atarajijuka ngo yiteho uburimyi bwo muci, twomuhanura gukanguka akava mu itiro kuko umwanya batabicaye n'umwanya munini cyane utuma urugo rusubira inyuma, kuko iyo umuntu ahagurutse akaja kurima imbogaboga mu myonga biratuma hageze ko haja gusuma asuma ibindi izo mbogaboga ntazisume. Iyo arimo duharage two muci biratuma iyo hageze ko duharage muhira yikora ko twe yarimye atarinda kuza kubisuma. Murumva ko rero uwo mwene gihugu agoma yicaye atarajijuka ngo arime abahombye cyane uko byose atonda mu isoko agiye kubisuma. Miburo Pierre umufundi w'indimo ku mutumba Gatura muri komine Bubanza arashima ko imirima yifashe neza muri irici, mbere ko bagiye gukira yanzara yahahora yo mu kw'icenda, akamenyesha ko umwimbu uteye igomwe nk'uko bawukesha abajejwe intwaro n'abafundi b'indimo bagiye barahimiriza. Agasaba ko abajeje intwaro n'ubundi bobandanya baba hafi bakabaha n'akarorero. Twe turashima cyane kuri ibikorwa byo mu byabaye, turabona yuko mu minsi iza mu kwezi kuza mbere guhera muri uku kwezi kuduga ahantu hahora hatera amapfa cyane cyane mu bantu bakabura icyo barya, turabona ko ikintu kigiye kuboneka gushika mu mezi nk'atatu akurikira ibijumbu navyo nyene bizoba vyeze, nta ngwara n'imwe izoba ihari. Ubu hose bariko bararaba, hari abarimye imbogaboga, bararima ibiharage, bararima ibigori, bararima ibijumbu. Ivyo byose ni ibintu byera n'ingoga. Turabona yuko tugomba dukira yanzara yo mu kw'icenda muri iyi minsi, n'ukuri abantu bose ubabwiye barakubara ati turabona kazoza kari keza muri iyi minsi. Mu bisanzwe abanyagihugu aho babikuye bahora babikora mugabo bakabikora nabi na nabi kubera batari bwaronke inyigisho zihagije. Abajeje intwaro barahagurutse barigisha, n'abafundi nabo nyene bari ku kivi, baresanzwe bari ku kivi bongera barabafasha, kuko umunyagihugu bamwe bahora baja kumarigara n'ibindi ubu ntibikiriho, bose usanga bamaze kwijukira kuja kurima turima duto duto nk'imbogaboga, abandi bakarima imirima minini minini abifise, kandi mu bisanzwe dusanga bimeze neza. Kuba bato bato baragenda bakabahako bakarima gatoyi kiwiwe nyene bihwanye, hanyuma ugasanga nawe nyene arabayeho. Ndabona neza yuko muri iyi minsi n'ukuri naho wegera umunyagihugu muto mutarakubwira ati n'ukuri nararonsa kunyu, kuko urumva hariho nahataba yagiye gukora agenda akarira uwundi muntu akamuha amahera karonka icararira, bahora bicwa n'inzara. Ego natwisaba twosaba nuko twobandanya abajejwe intwaro badufata mu mugongo, kuko mu bisanzwe ko badukora bisaba yuko n'abajejwe intwaro bahaguruka bakadufasha. None baratanguye kwerekana akarorero, bakaza bagakora, bakaca babibona ati n'abajejwe intwaro bariko barakora, abaturongoye barakora, bose bagaca bakorera rimwe. Ubu niyo tubabwiye ku bikorwa rusange turabona ko bijuka ibikorwa rusange kubera babona n'abajejwe intwaro baje imbere. Cuti namwe bagenzi mwariko muradukurikirana turabakengurukiye. Aha niho ikiganiro cacu Tera Imbere cuno munsi kigarukiye, naho gutaha. Ega yemwe murazi Uburundi kibare cacu, ima mwibahari nini umutima wagutse.
akayaga n'ikiyaga imibande yose intungamahagara wabubonye rimwe agenda atamacumu